yamenekeye kuri urusengero turiko turagubaka. Hari twari dufise umurongozi pasiteri ngo hano nari ngo amaso igihe kirekire nambaye amarori 5 aho ndabivuze mu ncamake. Ijyanyuma ryamenetse sinzi umufundi yarampaye ipapi rimwe muri hariya ndiko ndaritema hajya hasi akajya akantu kava ko gujya gahitana ya marori arameneka. Hanyuma ndavuga ntaye marori ko amenetse n'ayandi maze kugura bingoye ayandi nzo yaronka gute. Hanyuma ngira umutwaro ndasenga, Imana irumva gusenga kw'abera, Imana irumva gusenga kw'abera, yumva gusenga kwanje ingirira ubuntu ya marori tuba umuntu twari tugisengera hariya ruguru dufise n'urusengero twitugwa kabiri tuma umuntu arampamagara ambwira ngo Imana irambwiye ngo umwana wanje ngo amaso ndayagukikije. Imana ihabwa iki? Uwo muntu yabimbariye nzanaguza yandi ayo yanyuma yamenekeye mu Buganda. Imana imbwira ngo ingayo kutizera nari nagize kuko nagumye ndayambaye kandi yambariye ndi mwibarabara njamuga ati Imana wambabariye byinshi nivyo navyo bimbabarire byose bica bigenda neza. Imana ihabwa iki? Rero hamugika ndahakunda, urumva ko meze gituma ndahakunda, urumva ko n'urusengero ndi mu bagubatse. Dusangira umurongo w'ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice ca 25 ku murongo wa 5 duce dusenga Imana. Ntiduteba kandi mu Mana hari byinshi. Nshimire n'umuvyeyi nkuko nabandi bayivuze yaduteye iteka ryo kumupfuka mu ntege kugira ngo tubone ubwiza bw'Imana. Burya mwebwe tubabonye ubwiza bw'Imana. N'urupapuro rwa 35 mu bafise Bibiliya za kera umurongo wa 5 havuga ngo umuko yagitebaganye bose bagira gute? Barasinzira. Mu gicugu humvikana urwamo ngo nguyu mukwe nimusohoke mu musanganire. Ni imirongo y'ijambo ry'Imana dusomwe n'ubutumwa bwiza nkuko tubyumvise. Byumvikana iruhande y'ubutumwa bwiza haraba hariho n'ubutumwa busa gute? Bubi. Ubutumwa bwose butavuga inkuru za Yesu ubwo n'ubutumwa bubi. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nibwo bwazaniye abantu umuco. Dusomye imirongo y'ijambo ry'Imana hari mu gihe Yesu yari kumwe n'ishengero n'abigishwa, abacira uyu mugani ababwira iby'ibihe cyangwa ingene ibintu bigenda bikuranwa. Ababwira ko hari umuntu yari yateguye urubanza afise ubukwe, hanyuma rero abatumire bose burya baba bahawe icyo bita invitation, siko none baba batumiwe kugira ngo baze babe mubazotaha ubwo bukwe. Jewe rero ijambo mfise twebwe ntitwatumiwe nk'abatumire bazotaha ubukwe, ahubwo ni twebwe mugeni. Yesu nashimwe. Twebwe ahubwo twarakowe ubukwe twiteze n'ubwacu bwite, si ubw'abandi bazoza, ahubwo ni twebwe nyene. Mugabo ijambo rica ritwereka inkumi 2, inkumi 10 zigereranywa n'abantu 2 canke n'imigabane 2, umuco umwe w'abubaha Imana n'uwundi w'abatayubaha, canke aba banyabwenge, abantu berekana abantu bitondera ijambo ry'Imana bagakora icyo ribabwira, ko bagereranywa n'abanyabwenge bazotaha ubukwe ku bicu bumaze igihe runaka butegurwa. Aba bantu rero bari baratumiwe barabwirwa ngo nimuze murindire. Hanyuma tubageze mu gicugu bose baca barahumiza barasinzira. Mbega twebwe dukorera aho abanyabyaha bakorera? Niturimira abanyabyaha nabo barimira? Tudandariza n'aho abanyabyaha badandariza? Mbere niyo turyamye gusinzira nk'abandi bose? N'umuntu agona nk'abandi bose? None hari ubona mu rundi rurimi bose ntibagona kumwe? Mugabo ngo ndakubwira ibanga riri muri iri jambo. Bose naho bari bahumije bari bageze mu gicugu, aho umuntu atibuka mugenzi we. Mbega mu gicugu mwicaranye n'umuntu urashobora kumenya ngo ni naka mutazinanye? Mu gicugu ntushobora kumumenya.
bose nabo bari bari kumwe, ariko abantu bagize ubwenge ibanga ririmo batwaye andi mavuta ku ruhande. Yesu nashimye. Burya ngira mpeze, aba bagize ubwenge batwara andi mavuta ku ruhande. Bisigura iki? Natwe igihe twakizwa hariho amavuta twasizwe igihe twarambikwa ku biganza n'abakuru. Yesu nahabwa iki? Natwe hari amavuta twasizwe, kandi ayo mavuta dufise abansi bagomba kuyacafuza. Igihe umwami wacu Yesu azoza, ntazoza aje kuraba igihe twamaze mu ishengero, ntazoza aje kuraba igihe twamurindiriye, azoza aje kuraba umuntu yagumanye amavuta. Amena. Igiciro n'amavuta, igiciro si igihe umaze mu ishengero. Ikintu gikomeye si imyaka umaze wihanye, si ibikorwa wakoze, kuko ibikorwa n'abanyabyaha barabikora. Muragenda murabe muzosanga amayetaje bubaka, ibitaro baravyubaka kubagira arabagira neza, imfashanyo barazitanga. Mugabo nagomba kugira igiciro n'amavuta. Amavuta rero wahawe igihe wihana ukayandika ku biganza n'abakuru, ayo mavuta yarinde. Witegurira umukwe yaguhaye, umukwe yagusize ayo mavuta niyo azazokumbura umote. Amen. Azokumbura umote ko muhwanije nawe n'ingene yagusize cyangwa n'ingene yaguhamagaye, hanyuma acakubwira ati kaze tugende kuri wa munsi mukuru, bya birori twategura. Abumvise amajambo y'Imana bane bahezagire. Haleluya. Mana urakoze, turagushimiye, turanezerewe kuno munsi, turanezerewe kumva kuri mu ruhande rwacu, kandi kutwibutsa gucunga neza amavuta waduhaye, kugira ngo isazi zipfuye ziyaguyemwo duce dusenga Imana ucuze zikuremwo. None turagushimiye kuri hano, muduhezagire, ishengero ryawe urihezagire, n'ubundi mukozi akora ikiruze kumuhezagira, byose ubikore neza mu izina rya Yesu. Amen. Kandi Imana nziza yesu mbere Imana y'abakoroti banezerewe Imana n'ijambo riramagwa n'amavuta n'izina rya Yesu ushimwe n'ubera bw'icyubahiro. None rero Mwami, ishengero ryawe rirakoranye, Mwami urakoranye imbere yawe, turasaba Imana data wa twese ukiwubwirana nanjye ushishikare bwawe n'ishengero, urebereye ureze ibiganza byawe bikamara gusigaye bimurebereye ureze n'umukozi n'izina rya Yesu yasanga w'igihe kumubera urakoranye Mana turasaba muri yose bigiye gukorana byose nakubaho Imana y'igiti cy'ubugingo bwacu urakoze kwikora natwe n'izina rya Kristo Yesu Nazareti. Amen.